Mamwira bari ko barankurikirana abari ngaha n'abari kuri televiziyo kuri mudasobwa aho muri komanda dukurikiranya hose abari kuri YouTube kuri za Instagram na handi ngomba kubeshuza iki kinyoma. Haleluya. Bwoko bw'Imana hari abantu bajejwe kugira amarshanda bakagurisha ubutumwa bwacu. Abo bagomba kutudugirako. Ariko nagoma ndababwire ni kinyoma. Manacho hari umunsi ariko nikimara umwaka. Inyuma y'ikinyoma haba ukuri mu izina rya Yesu. Bafashe ubutumwa bwiza twavuze turiko turakora ico bita enseignement de motivation micro entreprise. Siziko munyumva abantu bakora business ntonto. Iyo uri umukozi w'Imana mu nzu y'Imana ntabwo ari mu nzu ahantu abantu baza gupfira, ariko ni mu nzu abantu bazamwo kurongera mu kuri. Kubera iki ishengero cyangwa itorero mu Kinyarwanda ni inkingi y'ukuri. Ibi bintu tugomba kubimenya kandi tuvyumve. Akamaro n'agaciro k'umurongozi cyane cyane bivuga ngo ahagarariye Imana no kutanga inyigisho ziduza abantu ngo binjire mu buzima nyabwo ariko badasize inyuma Imana. Turi kumwe. Bagomba kuba mu nzu y'Imana abantu tubigisha kubana nayo ariko tukabarungika mu buzima busanzwe bakabandanya bakora babana n'Imana ico bita praise market. Turi kumwe. Rero ubutumwa bwiza buvugwa mu nzu y'Imana tutiyibagije bugomba kuba ubutumwa bw'imwemu n'ubutumwa bw'umubiri. Kubera iki Imana irema mu itanguriro yaremye ijuru irema n'isi. Mu yandi majambo yaremye ivy'umubiri kandi yaremye n'ivy'ijuru. Aha kuri podium ikibazo dufise cya buri munsi tubona abantu baza kwigisha kuri podium arabavuga mu ndimi, ariko twari dukeneye n'abamiliyadere bigisha kandi bavuga Kristo ariko bafite amafaranga. Nyamba ubu butumwa tutariko turabucisha mu mashengero ntacyo turiko turafasha ngibihugu byacu bishobore gutera imbere. Icyo tubereyeho nukugira ngo dufashe abakristo kubana n'Imana kandi bagiye kubana n'Imana baronke ico bafungura bakoze. Kuko ijambo ryawe rivuga ngo Imana izohezagira ibikorwa by'intoke zacu. Niyo mpamvu umuntu w'Imana uzi ukuri nukubwira ngo Imana igiye kukugirira neza, ariko uko kugirira neza akakurungika gukora. Kuko Imana nizoguhezagira wicaye, Imana izoguhezagira uri ku mirimo. Turi kumwe. Imana izoguhezagira uri ku mirimo, uri ku bikorwa. Nico gituma mubona mwishengero ry'uno munsi dufise abantu buzuye umwuka, abantu buzuye impwemu y'Imana, ariko ubukene burabakubise hasi kandi burabambuye agahuzo. Kubera iki tubabwira gusibya impwemu, tukababwira kwinjira mu ndimi, ariko nitubabwira umugambi w'Imana icyo yaremeye Adamu. Yamuremye ngo Adamu abe muri inosi asenga Imana ku mugoroba nk'aya mango, misi yose avuye mu bikorwa bya buri munsi. Ku mugoroba ngo Imana yaramanuka ikabana na Adamu na Eva. Mu yandi majambo bari bafise igicaniro ibikorwa biheze, bakaca batanga raporo ati data uhoraho papa twakoze ibi twagize ibi hezagira imirimo twakoze. Bukeye mu gitondo bakavyakira ku yindi mirimo eza wikwize, ariko kibagira ko yaje kuvuga muri izo ndimi inda utayibwira ivy'amasengesho, inda uyibwira ivyo wakoze n'ivyo wayirondereye. Impamvu rero jewe nkunda kwigisha abantu cyane cyane abajene nibwo Burundi bw'ejo, niyo hangiro dufise, niyo mushinge, niyo nkingi Imana yaduhaye
kugira ngo dushike ku iterambere rirama. Abo rero tugomba kuba motiva inyuma yo guheza amashure bamwe bize n'inyuma y'ubuzima bwa umaze gukura umenye kwihangira imirimo, utagumurindiriye leta ngo izoguha akazi, ahubwo nawe ugomba gusahiriza kugira ngo nawe ube mu batanga ubuzi ufashe abenegihugu. Twagomba kuba abarongozi beza, twagomba kuba abakozi b'Imana beza kugira ngo by'ukuri twubake umubiri wa Kristo, tukabahamagara tukabigisha inyigisho z'imhemo n'inyigisho zo kwiteza imbere kugira ngo bikunde cya cumi tubasaba tube twarabaterereye, tube twarabigishije nyamba by'ukuri Imana ibona ivyo mukeneye. Nanjye nkaba mpagarariye Imana, nagomba kubigisha inyigisho z'Imana, ndabigisha nuko murondera ubwo buryo, hanyuma namwe munzanire cya cumi mu byo mwamaze gusarura. Amen. Twebwe tuhari rero ngo tubereke inzira y'Imana, twebwe tuhari rero ngo tubereke ukuntu mushika ku iterambere rirama. Haleluya. Nyambura umunyepolitike tukwereke ukuntu ugomba gukora politike ariko utari kure y'Imana. Nyambura umudandaza tukwereke ukuntu ugomba kudandaza ariko udakoresha umunzane w'ikinyoma, ugakora nk'umukristo. Nyambura gukora akazi ka leta, ukora akazi ka leta ariko utibagiye kw'Imana ivyo uri kurakora byose izo bisha mu rubanza. Uri umukobwa inyambaro yawe wambare, yego nyambuba natacho babivuga ko n'amateka gatacho babivuga ko wambare, ariko umenye ko inyambaro yawe izoshigwa mu rubanza ni wambara nabwo atsitaza mwene data. Imana ifashe cyane. Nyamba uri umudamu umenye ukuntu ugomba kwitwara mu rugo, utasambura urugo rw'Imana witwaje ijambo ry'Imana. Iyo niyo ntego nyamukuru y'indongozi zihagarariye Kristo muri iyi si. Ubwoko bw'Imana twagomba kuba abakristo bakomeye mu kwizera kandi bafise Imana. Tuva mu rushengero rw'Imana tukaronka abantu hanze tudasanga tutagusega. None ugwaruka rwacu rupfira hehe? Abana bacu bapfira hehe? Twebwe amadeni dufise ni menshi mu nzu y'Imana. Kubera iki? Twishinze gusenga iby'imhemo ariko twibagira gukora ivyo mu mubiri. Amen. Muraza guhera kuwa mbere Imana izobikora, iyo Mana izobikora nibesha, iyo Mana izobikora nibesha, izobikora nibesha ariko izobikorera nde? Nizobikorera ikinebwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwabona umunyamwete mu byo akora bene abo ntibazakorera nyarucari, bazokorera abami n'abahereje. Niwadandaza intomati ukazidandazanya umwete uzakuramo iki? Uzakuramo alimentation. Niwabudandaza amayayi uzakuramo puraye. Niwabudandaza amata uzakuramo ferme. Icyo ukora cyose n'umwete Imana izakiguhembera, ariko gitumbereye mu bugombe bw'Imana. Aro naho rero uwo munsi nari nazindukanye ubwo butumwa bwiza, ubutumwa bwiza burimo prosperite. Ndiko ndababwira ukuntu abantu benshi bicaye murindiriye kuza muranuranura, kandi mwebwe mutarabo kururanura arabo gukora hama mugateza imbere ingo zanyu n'imiryango yanyu n'igihugu. Amen. Naho nariko ndigisha ndababwira ngo abajene narababwiye, je répète, gute mukena kandi Imana yabahaye ingabire, gute mukena Imana yarabahaye ubwiza. Ndangije mvuga mu majambo nkuko mwavyumvise. Haleluya. Ndavuga ngo uyu munsi muri micro entreprise cyangwa muri business harakora icyo bita la beauté et la bonté. Ivyo ntimuvyibagire. Navuze cyane inyigisho nyinshi, ariko muri izo nyigisho navuze baca bafata akantu k'amasegonda 45 abariko bashirako isi yose kwiranako bava ngo nigisha abajene kuza kwidandaza. No, muze gukurikirana l'intégralité du message, muze gukurikirana ubutumwa bwose. Abariko barakora ivyo abo saba, abo n'abansi b'igihugu, abo n'abansi b'ubutumwa bwiza. Abo sabarondera ineza nabarondera kuzimya ijwi ry'Imana, ariko nagoma ndababwire bashobora kuzimya umuntu ariko ntibazimye umuhamagaro. Muhumure, munahumure. Nagoma ndababwire ngo musenge cyane, hama musenge rindi mitwaro iyo ntimunayitindeho, kuko Yesu yaramaze kudusengera. Je vous assure.
hari ibintu mwisi bitaza bintera ubwoba. L'intégralité du message ivuga ngo nyambura umukobwa warabonye abantu ko bakunda iyo mero yawe, sibyo navuze, barakunda ubwiza bwawe. Hari abantu bamaze gufatwa n'imhemu babona ko wewe bo kugira inshuti cyangwa bakakugira umugenzi. Uwo mwanya rero kuza kukoresha ivyo bihimba by'umubiri Imana yaguhaye mu butarukuri uza nabwe ngo nawe utazokora abagabo bazoguhamagara, bazokwama bakwipfuza. Icyo rero ukora ubwo bwiza bwawe buvyaze mu musaruro. Nibaza ko ivyo navuze mu bivyaze mwiki mu musaruro. Rondera amagi ugenda uhagarare ahantu, genda ufata ikintu, kora agasosiyete entreprise hamwe babandi nabo bazoza babona umenga ufise ubwiza ngo baguprofite, ariko wowe uzicuri kora muri business yawe. Haleluya. Wewe uzobahereza ivyo bidandazwa vyawe bagushorere bisunze ngo bibaza ngo nibagushorera ukabaha inimero bazoshika kuco bipfuza. Ariko ndavuga ngo hazogera igihe aguhamagara nizo nimero wazimuhaye kubera uzi wewe icarondera. Uvuga ati reka ndondere musazanje agenda ntangira ibintu je nigumire hehe muhira. Nibaza ko nasizemo neza. Ndanababwira ngo ugomba kugenda gukora business wambaye neza, uwambaye akajipo keza kabarokore, wambaye style nziza, ugacugenda ugahagarara ngaho n'amagi yawe hamwe. Rero ba mutima muke urantunyuritse bene umutima muke bazonyoborora, nibaza bazoba ngo ngujya mukobwa nani, bibaze ngo muri ko muraganira. Haleluya, haleluya. Ibi ndiko ndababwira muzorabe muri marketing zose. Je natembereye muri bihugu bimwe bimwe muzobana abantu bakora mu entreprise akomakome b'abakobwa ntibapfa gukoresha bari bo bose. Kubera iki? Barazi le monde uva. Haleluya. Wowe ugiye mu kabare wo kwifuza kuza guserebwa n'umuntu anukurusaza no kameme. Nababwiye ngo nyamba abantu bashorera abantu baduma isazi. Wewe nawe wambaye neza ufise agashatsi keza boreka kugushorera gute? Ako kaniko bafashe bapibria isi yose. Ariko l'intégralité du message kwa ruguhamagarira urwaruka gukora. Ariko ivyo muri ko muragenda mugira ubunebwe mushaka kwidandaza mu mibiri yanyu mubihagarike, ariko mwige gukora, mwiteze imbere mufatiye kuri vya bindi bakunda ariko batabibona, ariko makure mu ivyo mukeneye mwebwe namwe muhagarare mu gakiza k'Imana. Haleluya. Niyo message rero nabo bagufata umwanya. Nshime cyane nabonye abantu benshi bagiye bavuga ibitandukanye, abumvise ako gace bakoze bagiye bavuga amajambo menshi, batanze commentaire nyinshi, abamwe bavuze byinshi cyane. Baza ko ivyo mwabonye kuri rezo sosiyo kwisi yose nta muntu numwe adafise iyo video. Ariko nshimira abo muri media nabace bagenda bazana ubutumwa bwose, baca barakata hanyuma baca baragira iki babushiramo. Bamwe rero bategereza baca bumva message nagomba kuvuga, ariko abo bose mumva bagamije ivyo ni bamwe nyene bariko baragomba kugenda bagira iki basevye umurimo w'Imana. Abo nabo nyene Imana yabikibereye ntibazobura ijuru, bazobona ubwami bw'Imana. Nguma ndabasabira imbabazi, nguma ndabasabira gutera imbere, nguma ndabasabira kumererwa neza. Ariko niba tahinduka ijambo ry'Imana ravuga ngo ivyo urabikora nk'icecekera ukibaza ngo muhanye nawe, kandi nzo ndabishiye ku mugaragaro ngo uhanurwa kenshi akagamika izosi azovunagurika giturumbuka atagitabara. Bwoko bw'Imana nshimiye cyane ishengero cyane cyane rya Repentance and the Holy Church for the Revival aho riri ku isi ku mutima wa solidarite w'ubumwe muri ko muragaragaza muri kino gihe cy'intambara muri ko murahura nazo. Uwo mutima mugomane musenge kandi ntimukishwana amajambo n'abababwira. Abakurungikiye ivyo ntubafata babwira amajambo, barungikire message yose hanyuma wicecekere. Abovuga we nturo kuvuga nturo guhana amajambo nabo, wowe uro gusenga ugakora ibikorwa byo guteza imbere umuryango n'ubuzima bwawe, ishengero hamwe n'igihugu. Abandi ngomba gushemera, ndashimye cyane abakozi Imana batandukanye aho bari ku isi canke abari bose batandukanye aho bari ku isi bumvise ico kinyoma, ariko bagaheza bakavyitwaramo neza, batavuze byinshi, bamaze kubona ubutumwa uko bwari buhagaze bagaheza bakabucisha amagrupu atandukanye babeshuza ico kinyoma. Ndabasengera Imana nyene amahoro ibaho umugisha kandi bakoreshe ivyo mukora muzovyambikirwa igitsibo
kuko ntabwo muri ko murakorera Profete Ferdinando, ariko muri ko mubaka umubiri wande wa Kristo. Icyo mwagomba gukora ngo Kristo aganze mu bantu. Rero turabashimiye aho muri ku isi yose. Imana ibahezagire kandi Imana ibagirire neza. Mushikare kudusengera, mumenye ko tukiri muri nosi, ishengero rikiri muri nosi riri mu ntambara zikomeye, ariko muhumure, Yesu yaranesheje. Muhumure, Yesu yaranesheje. Ababifisemo inyungu nibakomeze. Ndashimiye cyane n'inzego z'igihugu zitandukanye, nazo zikomeza kutwitwararika muri bina biriya, n'abatubereye maso nibafata nyabahururu ngo bace baja kuvyo bumvise. Ndashima cyane ukuntu harimo abafise umutima wo gushishoza, kanatsinda n'indongozi nyazo tubarazitoye. Abarundi barazizigiye kandi twabizigiye kuko tubona ko bafise umutima w'urukundo no kutuyobora batwerekereza mu neza. Indongozi zose z'igihugu cy'u Burundi turazishimiye cyane, nabo nyene uko bashishikara kugenda babogora ibintu, bagenda batwerekereza aho Imana igomba, bagenda badufasha kugira ngo tube mu murongo mwiza, tutagiye kure yo gukunda igihugu cyacu cyatwibarutse. Imana yo mu ijuru ishishikaye nabo kubahezagira no kubavyagiza mu inema nyinshi, ibanga yabatoreye bashishikare kurigendera, kandi Imana izoshishikare kubagurira imbibe, nabo umunsi urizina Imana izobagirire neza. Mwarahezagiwe cyane kandi mwarahezagiwe cyane.